بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. Umuti w'ingwara zose igice icara utekereze ukinyiriza igume twananye umuryango witwa faslu adh-dhunubu tudkhilu al-abda tahta la'nati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Icara ukinyere zigume amatwi wongeze volume twubanda itubona ibijya byaha ubikoze ubugiye mu mivumo y'inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nibutsa ngoma nkwibutsa mirara wa tikraran, yani inturo nyinshi zishoboka yuko inuma y'Imana kuvumye n'imivumo ya Allah uyifise, kandi imivumo ya Allah ikugiye ko wewe ijuru rya Allah ntagiye unyuramo. Kurubwo rero ibi byaha ubyirinde ko ushoboye, ibyo twagiye tuvuga inuma y'Imana yaravumye ugenda ubyirinda mu Islam. Tayib, tugeze wala ana man ahdatha hadathan au awa muhdithan. Ati inuma y'Imana yarongeye aravumwa ujya mu ntatanguje ikintu gishasha mu idini. Subhanallah, umuntu akaza ikibisha mu idini bukikiri mu idini atakirimo. Urumva iki kintu, yani umuntu akagenda hariya iki mu idini, ibintu uno munsi biteye ubwoba. Urasaka ku matelefone za WhatsApp ngo vugiduwa ngo 700 abantu baragogwa, ugasanga ngo bivuze 700 ngo nk'ibyizi nibi, ugasanga ibyo bintu nta hadithi bifise na dalili bifise. Ariyo mpamvu message nk'izo zibonye ukizitondera, cubaza abashehe wizeye bakukure mu mizimiza. Sinzi ngo iyi message ngo intuma y'Imana ngo aboneke mu n'uyo ngo yace ngo ntuyisuzugure, ngo hariho ngo wayisuzugura yakurikira abandi ngo yace aronka ingorane. Ibyo byose n'ububeshi. Ariyo mpamvu intuma y'Imana yavumye abantu nk'abo bazana ibintu bishasha mu idini bagashiramo ataho biri. Allah ati al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini ayerekana yuko idini y'Islam iruzuye. Allah muziko ati n'umunsi bakwirije idini ryanyu naribujurije, yani mva yuko idini y'Islam nta kuvumbura. Uje ndabona ngo dukoze ibintu tworonka ibihembo, ngo je ndabona biri bizogenda neza, tubwira uti urafise aya, urafise hadithi, urafise imvugo y'abasahaba. Ico kintu kibuze mu ivyo bintu nta kamaro cyagifise mu idini ka inan mankana uko kizoba kimeze kose. Nuwa kivuze ka inan mankana uko bari kose atuna kintu mu idini Allah ntacyo yavuze, imana ntacyo yavuze, musoma ntacyo bakoze, tuzingazinga tutirahari ya kure ntacyo kiba kimaze. Kuko rero wala ana man ahdatha hadathan, intuma yaravumye ujya mu atanguje kintu mu idini, irinde utanguza bishasha mu idini atobire. Au awa muhditha, jisugira muntu afashije umuntu yatanguje ibintu mu idini, umuntu wa bid'a ukamufasha ukamutiza umurindi, yani ukamunga umukono ukamutera ingufu ukamufasha, kandi ari kabo mu idini ya Allah. Kuko bavandime nta muntu mubi mu idini mujya mu atanguje ibintu bishasha mu idini, uyo ni mubi gusuma n'ujya mu nakora ibyaha. Kurubwo rero wewe umufashije ukamunga umukono ukamutera ijeki, wewe uri kivume imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Irinde gutanguza ibintu bishasha mu idini, wirinde no gufasha ujya umuntu atanguje ibintu bishasha mu idini kumufasha, ivyo uvyirinde. Wala ana limusawirina, nyuma y'Imana yongera vuma bajya abantu bafotora bakunda amafoto gufotora, abo nibivume imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, mas'ala ya taswir, ikibazo cyo gufotora gifise ikhtilafu ndende kubamenyi. Hari abavuga bati izi foto zubu umuntu afotora hakaza ipicha tisizo intuma y'Imana yavuga, bakavuga bati abo intuma yavuga n'abandi bantu bakera uko amafoto yabo baracunga isanamu. Baravuga ati umuntu kanaka bagacunga isanamu, kwaba nkukurema bagacunga isanamu, nizo foto intuma y'Imana yavuze. Cyangwa ati niyo mpamvu arizo umuntu azovuga kumusumatishiramo umutima ibi wakoze. Nizo taswiri zavugwa zijya z'amasanamu zo guconga mu bibaho bakamuconga nk'isanamu, nizo za foto za kera. Bashobora ati nkizi zubu zo gufotora ku mpuzeya izi za Paris n'iki ngo ntabwo zirimo. Muganda akavuga ati oya zose zirinjiramo. Naqul tuvuga duti ufise imani yo kuvyirinda vyose, yaba yitaswiri ya kamera ya Paris ukayirinda vyose, nurun ala nur, nziza gusumba avyirinza vyose. Allahumma zitume ziba kuri dharun, abda ni foto yo kuri karanga muntu, passport, izindi nkizo kuri dharun. Hanyuma
ushobora kuvyirinda ni bora zaidi. Mugabo wafashe inzira y'abamenye bwa ati tubona yuko izapare zitarimo, uwo nawe nyene twemugayira arafisa amenyi bafashe inzira bana yuko izo intumwe banavugije nzijya zacunga kira mu sanamu babumba n'iki nzo zavuzwe no kure zifashe kuca ko zifoto ubya vyirinze akavyisha kuri byose nurun ala nur abavuye muri ikhtilaf kandi ubishoboye uko niko wokora kuri ubwo rero bavandimwe abo nibo bandi bavumye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu wa wundi atabuze ikintu mu idini n'ubya bufashije watabuze ikintu mu idini umuntu wabida akamufasha nawe ni kivume n'ubya muntu agira ibi ivyo gucunga amasanamu no gucunga amafoto niki nawe ni kivume vyirinde utaburi mu mvumo ya Allah subhanahu wa ta'ala uko uri mu mvumo ya Allah ntajuru rya Allah woronka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin n'utubirice bikurikira